Yes, mwiriwe cyangwa murasivana muherereye mitofrani the answer iyi ni channel yanyu ni Jedoni ndi muganiro cyacu kandi ubuzima bwanje no mustabazani ubuzima bwande rero no mustabazani ikintu gishasha kandi gitangaje kumbure mutaramubona no musi rero tuganiye n'umujene umwe asanzwe acapa ariko wewe acapa ibitandukanye n'abandi acapa ikibiriraho live mu Congereza tugumane natwe kugira ngo tuze gufashanya hamakaye tuze kubona mbega aza kudushapira kuno munsi ndetse ugana ku buzima bw'embega yatanguye akazi kiwe ryari vyagenze gutembega vyaroroshe cyane so gumana natwe kandi wikangira subscribe kuri channel yacu ni Jedoni iganiro n'ubuzima bwanje asante sana gumana natwe rero tutangurane. Meze neza yego ndashima bon jewe ndakuzi kuri Sadizo ariko kandi wibwira kwanza ko dukurikirana koko urinde amazina y'ukuri je ndi Sadi Amim izina nahawe n'abavyeyi Sadizo ryaje mu bintu bijanye nuko mubone imbuga ngurukana bumenyi mubona ziduha amazina atandukanye yes usanzwe uvuka he je sanzwe mvuka Muyinga bugira umunyamujinga yego yabona amafaranga menshi kudomo ninzahawe oya yego ke uzaravuyeho buye sinibaza ko yasinigeze ndabikorera ubu ndavyumvise kuri wewe mvafure nukizo numvise ko ari intara y'amafaranga ndavyumviye iwawe yego yes bo yitwa Sadizo asanzwe acapa no mucafyi ariko kandi imbere ko tuza gutanga kwanza kuganira ndashaka ko tuza gutangura uri kuracapa sivyo yego ndiko ndashushanya ikintu cy'ukucapa iki ingira ni surprise muraza kuyibona muraza kuyibona mpejeje kwera sinkunze kuvuga ivyo nacafye kumbure abantu baba ko barakurikirana ivyo nakoze baraheza bakamenya ico nakoze mu gihe ntarakibabwira ama nanje nkibwira yuko vya bintu nacafye nyene ari vy'ukuri yego jewe ndamuzi namubonye imuyinga hari muri concert ya Dramati hama acacapa ajagira surprise y'ifoto ya mama wa Dramati yagize surprise acapa mama Dramati amucapa Dramati ari kuri stage mu minota nka 13 gusa canke 12 ifoto yarahejeje kuyicapa ari kuri stage niho yatanguriye kuyicapa ayihereza ngaho nyene d'abord ubuhinga ubukura hehe bwo gucapa mu mwanya muto ifoto so novuga yuko kwanza ari impano nakuze numva muri jewe indimwo ama ibindi novuga yuko ari ubuhinga bundi umuntu agenda ararahura ego bugenda bukabugenda buriyongera kuko burya ukutinda mu kintu niko ugenda urungura andi mabanga cihishemo ego watanguye ryari gucapa natanguye nkiri umunyeshuri dabo ego gusangenda ndabikuza gushika ndaheze ishure nk'ibikurikirana ego nubu nkabandiko bon abanyeshuri benshi canke abana benshi tumenyereye mu buzima tugeranya gushaka gucapa kugira gute mugabe katugora we mu ishure vyari bimeze gute bijanye no gucapa je gucapa mu ishure vyari bingoye cyane kuko urumva nabaninjiye mu bindi bintu bitajanye n'ivy'ishure gusa ko nyene navyisanzemwo biranka kumvamwo abigisha barambuza gusa nyene muri je nanje biranka ngo mankomeza yego birateba bishika ku nkuku nyene mu bibona kuyu mwanya yego kare kumbe cyaye kwishuri meme nuno munsi abigisha babera intambamye cyane abana zihe mu ntambamye warahuye nazo kubigisha nizihe zari intambanye zo kunyurukana mu gihe nyene ndimo ndatumwanya nja mwibi babona kuri kuratumwanya babona ko ndiko ndatumwanya nanje kandi nahageze aho mbona nyene ndabatahura kuko sivyo byaba byanjanye ku ishure gusa kubera nyene yari tala muri jewe yaguma imbaba muri jewe nasanga ku ishure nyene vyakomeye gasanga nyene yatala kuko umanda yikurikirana mwanya w'ivyigwa niho wacu usanga ari abigisha cyuko turagorana bivuye kwico muri make tala yaragusumba inkomezi tarara nsumba ingomezi yes bon uterevuga rero ni Sadizo kandi yigeze gucapa ifoto y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ifoto nziza d'abord ngaho onyo umunsi ucapa Evariste Ndayishimiye vyagenze gute yari umunsi umeze gute kuri wewe
wari umunsi w'akanyamuneza kubona mpuye na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu narabyishimiye cyane gose kuko nabona ko ndi mu kibanza c'abandi bantu ntamenyereye cyane gose yego ukiriko uracapa ifoto umukuru w'igihugu nigikuyumvira muri wewe d'abord aza kuyakira gute sha muri je nanje sinabwamenye nyene nza kuba ni nanayicapye ndi mu bisi umva sinumva ngo ni jewe sinumva ngo ndiki gusa nyene narumva nyene yuko ndundi muntu mundi mwanya kandi entreta iyi foto ntanguye kuyikeka haraho yizi ndiko ndagerageza kuraba isura ariko siniko ndayitora neza mugabo bandanya ndaza kuyitora c'est sûr turaza kuyitora ego umuhaye ifoto umukuru w'igihugu yakwishuye gute wavyakiriye gute umukuru w'igihugu ndamushikirije ifoto namushushanyije vraiment aravyakiriye neza ndabona yuko nyene ahimbawe n'ivyo nakoze arantera courage yuko ntuhagarika umwuga yego yes benshi n'amahirwe abantu bavuga ati umukuru w'igihugu bimeze gute kumushira ifoto ariko kandi ntibamenye islago umuntu ahura nazo iyo ari karacapa yatanguye gucapa iyo ari muri make iyo ari korakora aho kazi ko gucapa zimwe mu ntambwe mukunda guhura nazo mu byo musanze mukoresha mu gucapa nizi intambanye dukunda guhura nazo turakunze kubura ibikoresho bimwe bidufasha mu byo dukora ntituronka ibikoresho byose hari ibikoresho bisabwa kuva hanze natwe ku mikoro make ugasanga biratugoye kacu usanga nyene niyo ntambanye kenshi dukunda guhura nayo nibiye bikoresho mukoresha biva hanze hari amarangi menshi ari ku rwego rwo hejuru ashobora kuva hanze ngaha mu Burundi atarashobora kuhashika canke ama materiel nk'amapenso amabrosse ibintu byinshi bitandukanye hamwe dukoreshe twinshi umuntu ashobora kurondera akabura kacu usanga birabuze ko biramwankiye ko ashobora gukora igikorwa ciza yari yategekanye ko yokora bivanye na bya bikoresho ego kugira ngo uronke ifoto nk'iyo we wipfuza utangura gute uhera kuwunki ugashika kuki kugira ngo nk'ifoto nk'iyo nifuza jewe biransaba kwanza kubanza gutunganya neza ibikoresho byanje byose nkabona ko atagikoresho na kimwe mbuze mu bikoresho nza gukoresha aho ndabona yuko nza gukora ya foto nifuza muri jewe yego kuvuga ko utangura gute rero kugira ngo dufata akaro nk'iyi watanguye gute intango ya donc cyambere bihera mu vyiyumviro yego hama ucuhera kunki ukageza kuki ugasura ukarondera iki dushaka kumenya ama etape par etape havuye mu vyiyumviro ndaheza nkarondera tableau iyi tableau mwana niko nkorerako ni tableau nshobora gukoresha ku bamenuiserie bakayinkorera hama nanje nkashobora kuyikora mu buryo bwanje kubikenewe mba nsigaje gukorako hama nkategura ama materiel ajanye n'ibintu byo gucapa yose nkashira hamwe mpejeje nkaheza gira cha cyumviro cha picha nagize nkaheza nkacakitinga nyene kaja kuri tableau yanje yego yes turabona amamufise amarangi menshi agiye atandukanye ni yihe rangi ushobora gukoresha ugacapa umuntu hama ukavuga ati wow ko nakoresheje iyi rangi niho vraiment capa umuntu neza iyo nakoresheje irangi nk'iryo nababwiye dushobora gukura mu ivyo bindi bihugu ikadushikira neza ndashoboye gukora ikintu giteye ubwoba kimeze neza cyane gose kandi si ukuvuga yuko ngo ari impaka ngo hari usanga amarangi amwamye wanashaka no ngaha hari gusa cyo usanga akabeyi kayo arimo aragorana mu gihe n'umukiriya nawe yaguhaye y'amafaranga uvuga atanyene kandi yakorere si kugira negeze ubuzima imbere yego ugaca usanga rero kakarangi gukoresha akazimbye cyane ntigahuye n'aya mafaranga yego kaba gahari gusa nuko nyo usanga kazimbye umaze gucapa amafoto menshi abantu bagiye batandukanye waracafye Natasha Ngendabanka ni umuririmvyikazi wiwacu ngaha mu Burundi navuga ko nawe nyene ari mu bantu bakomeye ngaha mu gihugu cyacu Burundi wewe wiyakiriye gute umushikaniye ifoto yiwe ayizane turabe yuko ari byo Rindira ayidukize Natasha ayikirire ayidukize ngomera mashi
amashi je narishimye cyane gose ko nampoye na la boss ego no mama nahora mbona ibikorwa vyiwe kenshi ku marezo sociaux yumvira we mama none tuzohura ryari ego musirizina nyine numva birabaye Natasha ndamenya hariko arakorera ico kirori ndavuga ati bikunda vyanka ngombwa nanje ndahashika aho hantu shobore kwiri kuyagana Natasha bibaye ngombwa ndamwereke ivyo nshoboye naje yego kubera ndemera ivyo akora iyi foto watanguye kuyibona ndiko ndayibona ndiko ndageza kuyibona bukebuke mugabo wait and see ndiko ndayibona bukebuke gumana natwe rero mu rugendo go gushushanya nibaza ko muhura n'intama nyinshi zigiye zitandukanye nkuko kandi wabivuze abantu baguca intege kugira gute twadushikereye mu kibano kwanza muhira abavyeyi abo mvukana nabamwe mubana mu kibano bavyakira gute d'abord baravyakira neza kuko je nanje ho nasanze nakuze mbona hari umukuze wanje yakuze abikurikirana cyane gose ego urumva byaramfashije nanje kugira shike kure byaramfashije kugira nshike kure kandi byaramfashije muhira kutambuzabuza kubera uwo nawe yaramaze gushika kure barabona ivyo yimariye nta kuntu bari kumbuza habwo yaramfashe ukuboko arambwira ibi bintu ndamaze kubona ko bifisemo tala turabe ngene tuvyungunganya bigende birakura yego mu nyuma biragenda birakura turakorana ibintu byinshi cyane gose yego gushika kuri intambwe umuntu wese yari karakora abafise imbono yiwe canke vision canke aho agomba gushika objectif indoto yawe ni yihe mu bijanye no gucapa indoto yanje ya mbere ndashaka kubona yuko kwanza nko mu myaka iri imbere benshi tuzoba tubayeho neza kubera ivyo dukora yego kandi nkashaka kubona kandi ugwaruka gose turi ku kivi twese yego umwe mu vyakora twese turimo turapambana kumbure ngira bizohesha icubahira igihugu cacu yego mu vyo uri kurakora urafise abantu bashoboye kugufasha ariho kandi hari n'abandi bantu benshi bakeneye kumenya gucapa kugira ngo kumbure umuntu aje kumenya gucapa ni kubera ko bari impano yiwe canke nivyo yiga canke bigenda gute cyambere impano ngira ubuyumvamwo ubifisemo impano icya kabiri hamukabigiramo ishaka ukerekana ko nyene bikurimwo ukabiserura ego bwa mbere ni impano ego ntushobora kuba iyo mpano atayufise hama ukagenda ukavyiga hama ukazobimenya birashika gusa ni hahandi cyo usanga si bimwe by'aba expert birashika ugasanga iya mpano wayinjiyemwo kugira nyene urabe nyene vyayo ukayifosinga muri wewe mpaka wayifosinze niyoreka kukujamwo bamutere gusa ni hamye cyo usanga utari ku rwego rumwe n'abajya ba expert nyene bakuzi barimwo gusa ikintu ndazi wacihatiyemo ngire cyo cyose yego mu Burundi nta mashure dufise yigisha imyuga nk'iyinya gucapa nibwo bahari mu Makenya hari abantu benshi kumbure batanabimenya niki kintu kumbure usaba leta cyangwa abadukurikirana bose yego leta no isaba kwanza kwijukira ugwaruka gose ibona ruri ku kivi ikagwegera ikamenya ingorane ruhura nazo kugira iki bibaye ngombwa ugwaruka rushobore kuronka ngene guyungunganya mu bintu bitandukanye mu bintu ngira mu matala yabo atandukanye kumbura ivyo nivyo byo dufasha kubona ugwaruka gwinshi rutari mu barabara bikadufasha kubona tutarimo turatumwanya mu bintu bitagira akamaro mu gihe dufise impano twakurikirana leta yatwitaye ni ngombwa yuko umuntu azovyiga mu ishure canke ni kugira ngo umuntu anavyironderere ku ruhande ego vyirondera ku ruhande n'ishure yashoboye kubigufashamwo gusa wabirondeye ku ruhande nawe birakunda ego ku bantu benshi bazi gucapa barakubwira yuko mu gucapa hariho umuntu agira igicapo mu ndoto ni ryari wagize igicapo mu ndoto hama bwaca ukavuga ati reka ncape kino kintu naragize igicapo mu ndoto naravuse nyene hama ndacactinga kwe vyagenze gute yari igicapo cande vyari bimeze gute yari picha y'umuntu twari kumye ibintu bijanye na relation ego waramurose basi uwo muntu nyene narumva ko ari mu bantu bambujije amahoro mu mutima wanje ndumva yuko nyene
basi nyene hamwe no mubura nyene no gira ingorane ego hama ndavyuka ndavuga ati iyi picha ngomba ndayikore kugira iki izogume mu maso yanje kubera burya picha nayicafye nje ntimva mu mutwe mbona ibintu nakoze burya wacafye ifoto burya nikuva mu mutwe nguma ndayibona kenshi irangarukamwe mu mutwe kandi kubera uyu mwanya utabikura uyu mwanya uri kura uri image y'umuntu sinumva ko yici kuva mu vyoroshe yego niyo foto nayikoze nkuko nyene ndavuga ati ifoto reka ndayishire ngaha ibeho yego turamaze kubona abantu benshi bacapa barakunda kuja mu ma event magiye atandukanye ma events agiye atandukanye ama concert ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye burya bifasha iki bige biradufasha kubaka izina novuga ko bidufasha kubaka izina kuko biri mu makonseri y'abastar bamaze kwandika amazina haritabwa abantu benshi cyane mu gihe legend ose kajya kanya ko guperforminga mwirya mwico kirori ndaronka abandi banywanyi batahora babona ivyanje babiboneraho hama kumbure akaca bankurikirana yego uramaze gukura abantu kumbure muri concert amaravuga ati hewe nanje vraiment uzo nkore kano ka yego ifoto y'amafaranga menshi umaze gucapa isanamu umaze gucapa amafaranga menshi ni sanamu yanga sanamu y'amafaranga menshi maze gucapa ni sanamu yantwaye ibihumbi majana 3 ni sanamu yamaye ibihumbi majana 350 yego 350 ifoto rachafu mwangana gute na yari abantu babiri mu papa no mu mama ndashobora kuyikora nayikoze muri 4 jours ego 4 jours kubera bayimpaye bihuta umwanya rero warangiye nanje nakoze uko nshoboye kose iyo foto ndayikora mu mwanya yes no munsi turazi yuko hariho abantu benshi imigambi myinshi abantu bashigikira imigambi yitandukanye hariho za page hariho kumbura n'abandi bantu ku ruhande bashobora no kugushigikira niki kintu usaba kumbura basuka tukurikira mu mwanya ego notera kamo mvuga ati ko botwegera bakatubaza ibitwubakiye mu ncamake hari byinshi bitwubakiye hari byinshi bitugora mu byo dukora hari byinshi usanga nyene bimwe biragorana cyane bakatwegera bakatubaza mbe n'igiki mubona twobafasha kubera ndazi barabishoboye babikora nimba kuri uyu mwanya hari umuntu akadukurikirana abona ko iyi mpano agomba kugishigikira washaka kumuha detail ati kugira ngo mbe stable ndashobora gukenera bino kugira ngo kumbure nshobore kongereza ibintu byanje bimere neza yego je navuga ko no banikwije mu gihe no mbona amarangi atandukanye penso zitandukanye yego n'ubundi bukoresho bwinshi nk'ivyo n'ibintu bikunze kuba biri hariho twa pirate n'utuntu twa original gusa mu gihe no banaronse ivyo bikoresho banyegereye ko ivyo bikoresho byoronderwa ndazi nivyo kenshi nkunda gukenera jewe nk'amarangi meza amapenso usanzwe ukora hehe neza na neza je nsanzwe nkorera mu Gihosha mu Gihosha ari waturiye nkoreramwo nubwo ntayigaragaramwo kenshi gusa niho novuga adresse yanje ariko sigwawe oya turi ni nkishira hamwe association mu ncamake ego yes kuri umwanya hariho nk'umuntu avuga ati uyu muntu ashobora kumushigikira kivyangu ndashobora kumushigikira wenyene kugira ngo ashobore kubaka ivyiwe atanguze ivyiwe kugira ngo ashobore no gutanguza novuga biro yiwe hamuzura korera ahantu hiwe wambega ivyo bintu vyokorohera kugira ngo kumbure abaklinya bawe baze baragusanga onya canke uguma ukora mura gutelefona kuri telefone kuri social media niho vyoro n'ubundi byari mu migambi yuko nyene umuntu ategura adresse nyene iboneka izwi n'amategeko umuntu agategura biho tugashobora nyene kwicara umuntu wese azi avuga ati sadizo ndamusanga mu kibanze kiniki sadizo ndamusanga hana nivyo ngira byo korohera abantu benshi yego gucapa biri ubwoko bingahe gucapa biri ubwoko bwinshi cyane gose hari bacapisha wanashaka n'amabuye ugasanga umupeta rimwe apanga amabuye hasi ugasanga kuyemo ishusho y'umuntu hari umuntu ashaka gucapisha amakara gacapisha ikara ugasanga kuyemo umuntu hari umuntu ashaka gucapisha ibintu igiti ukakibaza ngijya sculpture ndije yibona urumva gucapa ibintu uzanya nyinshi zitandukanye gose yego hari ubwoko bwinshi bwo gucapa wewe uzi ubuhe bwoko je ndazi ubwoko bakoresha penso bakoresha crayon bakoresha amarangi yego novuga ko ari bwo ndimwo yego ibindi navyo usanzwe gukora mu bijanye no gucapa hagiye hatandukanye atari gucapa umuntu nibi
atari gucapa umuntu bijanye no gucapa cyane. Yes, gucapa ku designinga ku bintu bigiye bitandukanye, bega nk'umuntu bakeneye design yo ku bintu vyiwe. Ndashoboye gucapa ku miduga. Yajyamana ni muhora mubona ku miduga y'amaotokola. Ndashoboye kuyashirako. Ndashoboye kwandika ku mpuzu, amabanderole, amapancarte. Ego, ibyo byose ndamaze kubikora. Ibyo byose ndamaze kubikora. Habura iki kugira ngo Sadizo abe umuntu munini nya mu bijanye n'umwuga wo gucapa? Habura nyene kwa kuboko ngira kw'igihugu. Ego, ukuboko kw'igihugu. Ngira n'ama media kutudandaza ku marezo social. Nivyo ngira byo dufasha mu gihe twaba turiko turapambana mu bintu bijanye n'ibyo. Yes, bon, jewe naravye iyi foto. Nayitoye. Wayitoye? Nabonye umuntu uwo ari we. Vyakweli. Surprise yanje rero. Gusa nabonye igituma yitoye. Ego, ndayitangura amezuku. Gusa rero wancanganyije sana. Ndibagira surprise yanje mba ndayono. Ya. Vraiment. En fait, ico gihe natangiye kubona ucapa ucuritse ifoto. Ariko ntaco. Ariko surprise jewe subiza kandi uhindukize kugira ngo ushobore kuyibona neza. Abariko baradukurikirana. Iyi sanamu ninde? Iyi sanamu kubera iki uyumviriye isanamu kubera ko uyumviriye uyu muntu? Isanamu kuba wayitoye wewe ndaza arabandi bagihigisha mbe uyu muntu. Yes, ari bagushushanyirije ninde? Uyu muntu nashoye kumubona kuri channel iraho YouTube. Ndavuga ati umuntu gabasha ibintu akora kumengo birateye igomwe. Ndavuga ntivyo babyiza mu gihe nanje no mwereka yuko ivyo akora tubibona, ivyo akora tubishima. Ndavuga ati reka kano kantu nzoka barungikane namwe ngira mwo mushikira mukakamumpera mukavuga ati ari umupeti afise impano kanaka yashimye kuguha kado yawe bivanye n'ibikorwa mwarabona ku ma YouTube. Ariko sinarinze kubyo biganira mu biraro. Muranda vyiwe. Yego ndabikurikira. Oya ahubwo kinangaje iyi foto niyo iri kuri profile ya YouTube. Gituma nayitoye kugira abantu baze kubasha kubona wari we. Ndacage nawe biravye direct. Ego. Ariko siniyumvira yuko kubera kiyo kuri YouTube. Afite yumvira ko usanga wanatoye niyo kuri YouTube. Umwana kuri YouTube kubera abantu benshi bamwe bakurikirana ibiganiro bijya biganiro kumbure barabona ijya picha. Ego ndazi aho abakunze kuyibona ijya picha mu biganiro nunga biraza kuborohera kumenya wari we. Ego. Uyu muntu aringa kuri sanamu yitwa Dieudonné Ndi. Yitwa Dieudonné Ndi. Baza kubana ko aribona umuntu aramutora neza cyane gose. Dieudonné. Nukuvuga ikintu cyose kiri kuri wagishizeko. Nta muntu ashobora kumuyoberwa. Izi inspiration zikura hezo gucapira umwanya muto nyumuntu. Izi inspiration ni bya bindi kuguma mu kintu kimwe. Kugiha umwanya kutavuga ndimo ndacika intege muri vya bintu niyemeje muri vya bindi ntegerezwa gushika ku ndoto zico namaze kwiyemeza biramfasha cyane gukora ikintu rero mu mwanya muto mu gihe maze kucyumvamo maze kugikora umwanya munini cyane gose. Ndiko ndiyumva mukuntu kubera iki ibintu nk'ibi inya bitagira impact nini nya mu bantu kandi ibintu bizima. Ni vya bindi cyusanga nyene abantu tutitanaho nitwitanaho bisaba tukitaneho nkibi mu bintu bijanye ngira nakaranga ku Burundi ntihenze ngira navyo byo babirimwe nkibi bikwiye nyene gushigikirwa ku rwego rwo hejuru kugira urwana bwo gwaruka rw'u Burundi ntirugume mu mabarabara. Hari byinshi dushoboye twogaragaza gusa kubera vya mikoro make tukaburanye tubigenza. Isanamu ya amasanamu ukunda gucapa cyane ku makadre yawe ukunda gucapa ntushira ko signature yawe. Ego irajako bivanye naho no mbona akanani signature yawe ni ibikenewe tukayishira inyuma kugira ntize kono ni nivyo naho biba byiza. Ego abantu gashira kugira ngo signature yawe kubera ko iyi foto kugira ntihagire icyo kaza kono. Nizera ko iyi foto kumbure ni Dieudonné Ndi nakaganuke yabagiranye ntazo sinanzi ifoto aza gushushanya ahubwo nanzi gusa ko ikamanye ndabigera ko imbere konza kuvuga ino jambo ko utacafye jiwe ko utacafye jiwe kandi ifoto mba ndayikeneye nawe uyikeneye cyane nta kibazo kumbure nawe yawe ndafushe igituma bacafye Dieudonné Ndi aho kandi ni byo kwishimira aho kandi nizera ko iyi foto igituma nsavye yuko ija ko signature yiwe
ishobora kuguma ngaha mu Burundi canke ikagenda ikamusanga hana herereye hama ikaba kumbure amateka yawe hama ndetse n'ahandi ukazoshobora kudandaza no ku bindi bintu bigiye bitandukanye. Ni isanamu ya Dieudonné Ndi akanaganuke kawe naje biranteye kumva yuko ari ibintu biryoshe egeza kure turabe. Wow, kurashobora kuyibona neza. Iri kure umengo niho umuntu aca yibona neza. Egeza kure turabe. Wow. Sana nziza cyane. Merci beaucoup. Ngaho ngo dusozere hama ni kiye kintu ushobora gusaba kumbura abantu bose muri rusange bariko twikayamo no mwanya kubijanye n'impano yawe ni kiye kintu ushobora gushigikira muko ni impano itangaje ni impano irenze gucapa yatanguye gucapa turi kumwe ngaha nyene ariko umwanya yedoje kino kiganiro no mwanya heje kino sanamu umva ko ari impano itangaje ni ibintu bitangaje gose kandi ibintu ashobora gucapa umwanya muto cyane gusubiza yuko no muntu ivyo bintu biri mu maraso iwiwe ushobora gucapa gucapa vyanje mu mutwe cyane ikintu ushobora gusaba ariko dukurikirana iki icyambere nosaba mwadukurikirana nosaba yuko cyambere kwanza ngira abakurikirane Sadizo ivyo akora akora ibintu byiza muzema mutera intege cyane gose hama ikindi no basaba nuko mwo kwitaho kuraba ugwaruka mbere ugeze ruri mu biki mumenye aho mushobora kudukura mumenye aho mushaka gutangurira kugira iki mu bya bindi byo kudutera intege mumenye aho mushobora gutangurira kumbura bizobafasha mwaba muko muradukurikirana. Yes bon nanje ngira kumvuga ku bantu so kurikirana kino giganiro cyacu please dushigikire no mpano umuntu azi gucapa ejo canke hirya yejo ashobora gucapa ikintu kinininya hama kumbura imana igacana ugasanga ico kintu kimugije handi hantu ishobora ko ari wewe ubikoze ishobora ko ari undi muntu abikoze ariko ibaye ari wewe ikamugisha kuri wewe ibaye ari undi ikamugisha ko bundi ariko nimba ari make ufise nimba ari ivyo ushoboye ushobora kumushigikira kumbura ejo nawe agatera imbere akabandanya gukora n'ibindi bintu vyiza kuko ko gucapa ni impano ikomeye cyane gose bishobora kugeza umuntu kuri tabla hagiye usanga bayiguze muri miliyoni 2 miliyoni 5 ushobora kuyigura ngahe wewe ushaka ibintu kuna gucapira ushaka isanamu ya ushaka surprise y'umukunzi wawe canka famille yawe kumbure nahandi hano ni Sadizo Sadreka ndagushimire cyane. Merci sana murakoze. Yes bon bitasanzwe kandi nibaza yuko nikindi gento asakunda kandi uzotwita nzoba mpari. Merci beaucoup ndagushima cyane gose waravye ibiganiro du début à la fin ni channel yacu Dieudonné Ndi ikiganiro ari ubuzima bwanje ubuzima bwawe kumbe twige twigishanye mu buzima bwe butandukanye. Asante sana.